Amahoro barundi kazi abanyamahanga mwese muherereye ngaha mu Burundi, abantu bari mu Rwanda, za Kenya, za Malawi, za Uganda, za Tanzania, za South Africa, za Australia, za Burayi bose turabaramukije, tubifuza umunsi mwiza. Iyi ni Azwen TV, no mikro muri kumwe na Misasi, kamera muri kumwe na DJ Crovy, umutumire wacu. B-Kobra ni umukobwa bikora neza, afite indirimbo shasha imaze 2 weeks, aririmba neza, hano kandi niho ari mu kiganiro cha Azwen TV. Turakwakira muri Azwen TV. Merci beaucoup. Mumeze neza? Ndashima nawe. Mwabere fresh kabisa. Merci beaucoup. Turabona ibintu n'amavuta guhera mu mutwe gushika mu maguru, byose ni fresh kabisa. Merci vraiment. Merci. Turabona yuko umuziki w'u Burundi utera imbere kuko kera twakubona ubu siko turakubona ibintu bimeze sawa nawe ntamyuko amatama yaravyimbye ubu ni fresh yaravyibushe B-Kobra twinjiye mu muziki wawe izindwi zibiri hasoze indirimbo yawe ni indirimbo yawe kirazi kundwa tumbo kumadivuzwa cyane ariko hari ikibazo cyo kubaza ese kubera iki bakobwa mutere gutumirwa mu birori biko biraba muri hiye novuga yuko ico ni kibazo cya sponsor. Sponsor ni kibazo cyo babona vuga yuko si kuvuga ngo ndishoboye ahubwo ico kibazo kiri ku sponsor. Cyane. Yeah. Ese ku bintu ukora bivaye no kutuzura umunyeshuri ntabwo bari bikubangamira bivaye no kuntu imigeri bitatereka ni bimbangamira kubera iki niga mu university tundushatse so yeah ngabo ntibigoye nkuko biga mu secondaire. Okay. Baba natanga kuririmba niga mu secondaire mugabo nayifishe umwanya wa music umwanya w'ivyigwa. Umva ikintu cyose ugifite umwanya kuko nta kintu gishaka kwinjira mu kindi mugabo kintu cyose uragiye umwanya wacu. Nshaka cyo B-Kobra avuka he? B-Kobra avuka he? Navuka mu myaka big. Afite imyaka ingahe? Secret. Myaka vraiment. Secret. Washaje. Kuva kera singa myaka wacu. No, ndakuze vraiment. Washaje. Ubundi umuntu yagize imyaka washaje akiri muto aravuga ati ajya cyaro mwana nyine. Tazana nyine. Oya namukobwa gusa yivuga imyaka. Alright byita cyane hama B-Kobra. Urafite indirimbo imaze 2 weeks ibifise mu madesa guco? Demi au mademi sorry. Mademi nefsa. Kano kanya utegekanya gusubira gusora indirimbo ryawe? Vuba cyane ndafite ama featuring man ndafite indirimbo ama featuring na ahubwo natekanya ko indirimbo itokujana demo ntaso indirimbo nshaka nko mu kwezi kumenya igiti manaso indirimbo nibwo ko muri fayi yuko gucenda ndasho indirimbo. Okay, tugiye kuraba mu clip ya Awukora ukora ama clip meza ariko tugiye kuraba hagati y'abavyeyi na wewe nta kibazo kigize kihaba biba n'ama clip ukuntu yasoramwe uko muri clip asuhuye kici twarumva mingani kigana umenga bagiye kuri mu Uganda ariko kubona n'amashusho nyene mezuvuga gutse nk'abavyeyi biwe nta kuntu baba bamubwiye ati ibintu no nk'umwana wacu nyine ntabwo bibereye bavyakira gute nk'abavyeyi? Ndavuga yuko ko kuva ntangura kuririmba abavyeyi banje banshigikira n'icambe kandi ndagishima Imana. Alright. Nava yuko so indirimbo abantu barayibona ko ndayivuza muhira kandi bazi ko nakazi mane ndakora bazi ko ndakora kandi mbashaka gukora ikintu kigera abantu cyo gituma ndashaka kumbuza ikintu cyose nkora baransapotinga ndagishima cyane na management supporting ndafite management top to level nanyene ndayishimira cyane vraiment kuko kuba nitwa B-Kobra ubu kuba ngezane kubyiwabo. Alright, tugiye kuraba ku bintu byo gutatumirwa mu birori biva ku ba boss bo organize ibyo birori kwiri ki badahamagara abakobwa no kumva zuko tuba ko bafise gutabizera cyane mwebwe nk'abarundi duhereye ku bahungu canke abakobwa bivanukira uburimwo ntabwo umwana ko muraboneka cyane ariko cece abakobwa cyane kuko abisi mu abahungu barabonetse kwa Harmonize barabonetse kwa Kirizizi nawe naho ndahari ndibaza ko bari bahari ariko abyo byose nta mukobwa kwa Harmonize nta mukobwa yarahari kwa Kirizizi nta mukobwa yarahari kwa bisi mu nta mukobwa zarahari ese kwa Afrique ibyo bizo bimeze gute basi tuvuge yuko bagira abantu bakuze bya cyane nyine ngiye kuraba aba ba Afrique ba Kirizizi na ba new generation. Alright.
ikintu namvuga je no nkunda kuvuga cyane abarundi ndukunda ibintu byacu nitwikunda twenyene kandi nta muntu azokunda mwene wanyu utamukunze kandi nta muntu azoza gukunda ivyo nawe utabikunda niko navuga ko ari ibintu maze imisi mbona bikanambabaza usanga umuntu generation mu Rwanda bamuhaye valeur gusumba umustar wacu ndetse ko tuzi mufisa uburongozi bwo bivuga ko iki ese ibintu byo bubona mu terambere ry'abaririmbyi bo bagamije iki nihe project bafise muri project yo kubafasha kugira ngo ubundi umushefu icamari abamari abantu gufasha abo bantu batabigira ngo bazamuke ibyo bakora ese bafasha iki nta n'umuntu arasubira agafeaturing cyangwa avuga ati uyu muntu mu mushefu nawe arakenewe ukaje kubera we gusabiye byifashe gute mubanye gute nawe navuga ko umurongo desa ahaba hari afise strategie jiwe abashaka gukorerako navuga njewe sindicara nawe ngo menye ivyumviro vyiwe mugabo ntandavyumva n'igihe bamutora bamuteko ivyumviro vyiwe kandi narumva ko ari vyiza mugabo ndibaza ko maze kumara igihe gito nagiye kinaramara ngo tutangwa kumujajinga tuvuge uyu ntarakimwe adufasha nkagira iki mugabo navuga ko ndibaza kurya bivuze niko ariko arabikora bimwe bimwe ndabona biratanga guhinduka alright n'umuntu mwiza kuri imwe naho bimwe bitarakunda azobishobora ntaho bikorera rimwe tugiye kuraba abaririmbyi bo mu bindi bihugu bararonka ama publicity mukora ese B-Kobra kuvutanga umuziki nta ka publicity karavuga ati aguce ko nyine nawe uyageko ubundi bakahatwika urukura yaje navuga yuko oya nta publicity ndakora ariko hariyo ndi mu gukora mugabo nibirabahisi alright ngana ndakora bushubu yego ugiye kuraba B-Kobra keshi nta mashow menshi dukunze kumubona ariko aramaze kuyakora ese uri imbere y'abantu abanywanyi baba gufollowing abakunzi bawe urabona kwakira gute bakubonye amaso kuyandi nyine umuntu atamba kwa kuntu nyine utamba nyine fresh bikabice bikacika nyine ukahatwika nyine urabona bavyakira gute nk'abakunzi bawe deja umukobwa nakubye ko ari umuntu wa mbere akora show bien iyo amaze kwitahura nubwo ko jewe ndakora uko muri abo bitahuye wowe urimwo ndimwo alright ntegeza kwa ndimwo nubwo ko mi jewe ndimba cyane bamaze kubona show banje benshi bamaze kubona ingene performing kuko je nabaye umudansa kinini nico gituma ibintu bya perform biranyurira cyane ibingora na gato ibintu ni byiza gusumba ko uzi no gutamba kumbura wande nuko gusa twaciwe turizera yuko uzodona utambira kugira ngo n'abazokora kuri Azwan TV bazokona kuri Chase nyine ukubita na karabuka ka kera nyine upapfo n'abibona ibintu nk'ibyo reka ndimo tuteye kukugora ariko uno munsi uzuza umunsi twawe ko tugutelefone uzi twitegurira karabuka ka kera nyine ukacane fresh nakubu nyine kandi kugira ngo abantu bombireho baryoherwe cyane ko ni nabo mukorera ariko ndizera ko nabo mu byo mubasaba ko zobafasha mu bintu dora hamagara bitirama abandi bantu bo hanze igihugu cyemera abantu bo hanze bakora igiteramo ubundi simbizi loliro mu interview yagiranye na Gaye yaravuze yuko bakora interview bakaza mu Burundi bakaza akakora business ubundi mu bindi bihugu byo hanze umurage kora igiteramo ni ngombwa usika 30% yo baguhaye ese ubyo bivuga kwiki ko umuririmbyi agiye kwera hanze sika 30% mu ico gihugu ibyo naco ndabizi ko ni jambo ryavuzwe yuko ko iyo umuririmbyi mumvikanya amaheruza kumuha agashimwe kiwe niko ndakita muri jewe uramuha yose ntabwo asiga 30% yiki kuko muba mwavuganye nimba 30% hari baje mu sponsor no ayasiga mu bintu byagiye bibabaza B-Kobra mu kazi kiyo ko kuririmba byatumye nyine menga ibyo kuririmba yobona biheba ariko inguvu ziragaruka arabandanya cyane n'icyo kandi kiragera neza nizambugamizo hore nazo navuga yuko nta kintu nje coza kituma ntabandanya umuziki wacu kuko ndi namvuga ko nadaca mu ngorane kandi umuntu yukoze ikintu utigeze uca mu ngorane nimwe ntushobora kwevuriwa mugabo ni waca mu kintu ukahura n'ama challenge atandukanye icyo kintu kiraba ciza nubwo utevori wamwe ubuzi ko hari ingufu kana ko wagishizemo mugabo ni wevora ku kintu udashizemo ingufu na kimwe
ugifata ko kiri simple mugabo jewe kubwiwanje ama challenge yose ndonka ikintu cyose kibi cyose kimbako canke cyose ndamenya igituma kandi kirame nguva bwo kubandanya ubwo gusa nagize kumara igihe ntaririmba bivanye n'ingene nabuze twanje mugabo nyene sinabaye dose nanyise gusoma baramije mugabo sinabaye dose cyo kureka ko indirimbo cyane birumvikana cyane ese B-Kobra ni waho umuntu maze kwimbira ko mukorana ariko bikanga naho hari ubona na bisme tuvuge yuko wabishaza ko byakunda navuga yuko akenshi sinikumvikana sibyo kuko nicovuga ngo njengo nubwo nkeneye Chris Brown ndamubona nk'umwena yange iyo ukeneye umuntu ko mukorana ukamwegera mukavugana ndibaza nta kibuza mudakora ko nawe nyine abakeneye iterambere umva abaririmba ko yagira abandi sibyo muri uwo mwanya umaze kumwegera muvugane ndibaza nta kibuza ko mukora umva ufite project nziza ishobora ifite akamaro nashora ugiye kuraba umaze gukora indirimbo zirenga 10 nawe ariko kuva ukora izi ndirimbo hari umunsi urabategenya ntigura igitaramo cy'iwanje nzi kuryohera abantu apana bijya bambona ku kiyo bambone face to face uramaze maze kutunga nk'intara nkazingahe bitumbe naragiye ibubanza cyo cyaro gombo gatatu igitega ya aho atatu igitega ibubanza na Cibitoke. Alright. Uvuga ko ofisi indirimbo shashiri ya featuring twiteka rya kugiye gusohokera ngo n'umwanya bawe bararondera dufana ko kugura amamigana mu Burundi abantu gasanzwe bagoye. Navuga yuko nagiye nta miss guide nta story indirimbo kandi ya featuring indirimbo nziza kandi ryoshe ndayatumira kuriraba. Alright. Dimaze izo soka navuze ko izo soka muri fin kucenda nyene. Umva nta kwezi gusigaye ni miss mike. Bari mutakura subscribe kwa B-Kobra murabe muzi mapema mukore subscribe mutibage kuri As1 TV As1 Media kuri Instagram tubaduhari kuri Facebook tubaduhari inukazi twamenyeshe ko dufise na photo studio ikaba iri mu Nyabugete abantu mwege nga mu Nyabugete za Kanyosha za Bwiza Musaga aho muri yose mu gihugu amambo kuvuga na uratumiwe umunsi wa satani nagema kuntango ya joka turiko bo nejo nabishatse ya you welcome ya merci muhira tuze wisanzure turafu indirimbo tumba kuzosoka ikicho next year kuba chiwa witeguri ya ndashobora ndi ma preparation ya show meshi muzogenda muyabona ya ego muzogenda muyabona vraiment byita cyane ufise korabo zibiri kiriko na turiteze ko nindi zoza watubwiye yuko ari featuring ya fise ma featuring menshi izo wawe nazo nta zo wawe ufise ku giti cyo wawe uri on zirahari bazobibona cyangwa kazobivuga right uragize neza reka tugushimire cyane kuba wabanye na As1. Merci beaucoup rakoze nashimire na bariko barakuraba nabibuze gukora subscribe kuri As1 kibagenda kuyiwawe tena nabyo birakenewe cyane gusomba yego icambe nababwira yuko ko naryohewe kubana namwe merci beaucoup kandi abakunda bamande mushigikira ko kitengana kubwiwanyu kandi ndameye ko ico muzonsanje nzokora abarundi bandikazi yego no kuja kuri As1 TV mukajya subscribe mukajya kuri YouTube yanje ni B-Kobra Instagram B-Kobra Facebook B-Kobra sindi mushashe twa kibasomba reka dushimire abakozi ba As1 kano kanya tubashimiye cyane mwe kuri iyi interview twizera yuko aho ireye hose uri mu Burundi uri mu mahanga turabukunda cyane we love you so much.